w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahanura abajejwe intwaro guhera kuri banyumba 10 kwitwararika kubaho neza kw'abarongoye kugira ngo babaganishe mu mbona kazoza y'umwaka wa 2040. Akabasaba kwamirira kure ico cose coza gihungabanya amagara yabenegihugu harimwo n'ibinyobwa. Akaba yabivugiye mu ntara ya Kayanza ahasanzwe ari mu rugendo ariko agendera iyo ntara. Banyumba 10 muri ngaha genda mutangure muvuge muti jewe iwanje mu nzu 10 ndongoye nta mbundege nkeneye abantu b'abagabo zirya nzoga muriko muri yicisha mbengo ni saporo hajya mukazobora dufasha ingingo ntimugire ngo zivuye hagufi iyumvira abantu mwiyahura mubona mbe murazi yuko burya ushobora gusaga n'uburozi buriko buraza kugira ngo bya bindi vya 2040 ntitubirye mwe ntimurabona abagabo babaye tabane ereka burya n'uburozi kugira ntidushikire hahandi mu 2040 none twapfuye tuzohashika gute turiko turiyahura hajya ujya muntu yazanye bijya ashobora kuba afise umugambi wo kuturoga kugira abagabo bose bahone muri iki gihugu none tuzokora gute turi bamagonyagi tutagira inguvu aha turiko turiga ingingo dutegeza gufata ntidushaka kwemera yuko abenegihugu bapfa turorera kandi je kuva naruka inzoka z'amawisiki zaja mu mahoteli akomeye mu bare bukomeye ntivyaja mu mihana je ncaruka niko vyari bimeze none twemere abenegihugu bapfe turorera ukunyene biyahure turabavyeyi twumvikane mwese muravyeyi ngaha uburya woza ubona umwana avuze ati ngira afungure agafata agapiripiri kuzuye urushi ngo ngira ashire mu vyo kurya niwe mutesha none jewe ndi muvyeyi w'igihugu nemere mupfe mbona sinshaka kuvyemera kandi aha ndavuze je navuze ntabura amatara yiyemera yovuga ati je inzoga ndayasi wacu hanyuma tuze turabe urubanza bazomucira uvuze uti abana banje ntibapfe ukabakingira hari urubanza nociribwa erega hari ico bita juge à ce qui est juste bon naho atategeko riba ryabivuze ukavuga uti ibi ntibishoboka hanyuma mu nyuma tugashinga amategeko mugari dushaka kuvuga ngo tuze rushinga amategeko abantu bahonye urumva umudadaza we yironkeye amahera yiwe aritahiye mbe abantu bahonye wewe azosubira kuronka abakiriya bahehe bapfuye reka naho nyene n'ukutamenyejo birababaje. Aranamenyesha abenegihugu ko nibabandanya gukorera hamwe mu bijanye n'uburimyi mu gihe cose bikenewe hakaba no kuvomera imirima yabo kwiterambere ritazoteba kubashwaramwo. Iterambere turaribona kifa kuba mu runani kandi mu Kayanza bimuzoduha akarorero guteranya amatongo. Ubwa mbere abantu bariyumvira ngo guteranya amatongo bagira ari inyibe nimwe ibanga nimwe murizi aho ubuzitogo ryawe aho rica muga mukarimira hamwe mwese mugasomera hamwe mwimbo ntiwaciye uduka komine matongo oye kabisa nibo bataguye hajya ahantu harateye igomwe ndaraba ingene muriko muravomera kuvomera bijya bintu byo kuvomera ku mitumba hari warabimenyerega yemwe none ubu niho ari haho nuguruye mu bukeye bagize baca bavomera hegitari 30 mwumve nk'imvya zizoca ziboneka muci kuri zo hegitari 30 baremye ndebuke butaganzwa hamwe naja kuraba haraba ingene kare tutari tuzi carico amazi ubu tukamenya akamaro kayo ibi muvomera ni ibintu biteye ubwoba mbonye aho hantu twagiye kugura ayo mazi bagomeye naciye mbona ububi bw'igiturire ububi bw'ubusuma iyo ijya baraje kaje kibikora tukavomera kiyaya cimbo cyose jene cyo itongo ndababwira nti je hari igihe nsubiza amazi nyuma nkaririra Burundi uravye akantu gato y'umugazo ushobora kuvomera hegitari 30 none ijya baraje kaje kinayo ari kuvomera hangana gute indya zari kuva zingana gute none rabingere turiko ducumukura turondera yandi mahera yo gusubira kubaka yariwe n'abantu kandi b'abarundi twotera imbere gute dufise abantu nkabo twese rico rituma ruguhinduka dukorere igihugu cyacu tukore hamwe tuzosanga erega nimwe abamushaka gutunga muzotunga muga vyose bizova he mu bikorwa tuzoba turiko turakora nta muntu n'umwe atazotunga muga ingorane ucuvuga ngo shaka gutunga uyu munsi nyene
uyu munsi nenda bikubwiye utegerezwa gukora gushika ushikiriye iryo tunga ntimurire rero ngo ntimurarishikira abanyisirayeli barize bahabona hajya hakurya na Musa gushikaho apinga reka na Musa arahevye arapinga Imana ikivuga iti nawe ntuzohahonyora ari we ntuze uryo hangari twa aho nyene mu Kayanza umukuru w'igihugu akaba yaronse akaryo ko kugendera imigambi imwe y'ugwaruka ifashwa mu mugongo n'umugambi payeje aragendera amaguru mu kibuke aramutsa abajama